Bakunzi ibiganiro vya HTV ndabaramukije ndabaye kandi nikaze mu kiganiro c'ingo n'imiryango ikiganiro aho tuyaga kubijanye n'ingo n'imiryango icumwami Yesu yiteze kububatse mbega nibiki mbega abakenyezi mbega abashinga ntahe umwami Yesu abiteze kwiga uno musi rero twabatoreye icigwa aho tugiye kurabira hamwe icigwa kivuga ngo mbega nubuhe burenganzira abakenyezi bafise mbega nigiki Bibiliya ivuga kubijanye n'uburenganzira bw'abakenyezi bimwe mu gifaransa bita les droits de la femme no musi rero turi kumwe n'abakenyezi babiri barakijijwe bubaha Imana kandi nibo bagiye kutuyagira kuri ico cigwa nibo bagiye kuduha umuco kuco Bibiliya ivuga canke kuco Imana yiteze ku bakenyezi mu ngo zabo mu kugira ngo zigende uko umwami Yesu iyabigabiye uwa mbere duherako ni Francine Niyongere numwe mu bakenyezi yubaha Imana kijijwe kandi turamuhaye nikaze muri kino kiganiro. Murakoze cyane. Ego. Undi turi kumwe ni Ansila Nigaba nawe nyene arakijijwe kandi arubaha Imana kari Ansila. Murakoze cyane. Ego. Tukiri kwa Ansila kandi cha tuvuga duti tutangwe n'ikiganiro catangwe na cacigwa tugomba kurabira hamwe mbega Ansila iyo tuvuze ngo uburenganzira bw'abakenyezi Bibiliya bivuga ko iki mbega tuba dushatse kuvuga iki? Murakoze cyane. Tuvuze uburenganzira bw'abakenyezi d'abord notangura kuvuga nti uburenganzira bw'abakenyezi en général aho isi ifise ukwivuga uburenganzira bw'abakenyezi ndetse rimwe na rimwe bakanabihindura bakabikora uko biborohera bamwe bakavyita kuri abandi bakavyita uku ariko no muri Bibiliya hariho uburenganzira bw'umukenyezi kandi naho nyene abenshi bakunda kwitiranya n'ibindi bintu bijanye no vuga nti kubaha aho ijambo ry'Imana ritubwira yuko umugore abwirizwa kubaha umugabo donc la soumission mu gifaransa mugabo gacu usanga hariho abaca bafata ahubwo bakaza kwereka umugore yuko atanu ubundi burenganzira afise ari ubwo nyene ari ico conyene ategerezwa gukora ariko ijambo ry'Imana ritubwira ikintu kinini cane ku mugore ikintu kinini cane kuko mpereye kwiremwa turabona ingene Imana yaremye umuntu irarema umugabo irarema ibintu vyinshi ngo iranarema n'ibikoko biraca imbere y'uwo mugabo aravyita amazina hanyuma Imana iravuga ngo ntibibereye ko umugabo wenyene ngo nzomugirira umufasha baberanye bisigura ngo nk'umugore hariho mission umugore yajeko hariho mission Imana yamuteguriyeko hariho ico yaje gukora mwisi hanyuma akenshi no mu kazi turabibona ukorera valeur y'akazi kawe canke ya novuga nti ingene kabonwa aho uri biravana n'ukorera naho nyene mbega none ko umugore yaje kuri mission y'Imana hama Imana akaba ariyo le maître w'ibintu vyose ndavuga w'ibintu vyose mbega uyo mugore arafise limite mu bintu yoba yifuza cyangwa vyomufasha kugira ngo aje muri gwa rugendo Imana yamuhamagariyemo akenshi rero abagore turakunda kwidekuraja tukaba mu bintu kanaka tukaba mu bibazo kanaka tukaremego kubera iki kubera twamaturindiriye ngo protection y'umugabo aho umugabo donc niba umugabo atari hafi niba umugabo atakoze iki ukamenga nk'umugore uruwo kwicara uruwo kurindira uruwo kuraba kurindira ici umugabo akora kugira ngo hagire igikorwa mu muryango gushika no gusenga hariho n'abagore zo kubwira ati umugabo niwe mutwe w'umuryango ukamenga wewe yaje gufasha mu gusenga gusa donc arafasha wa mugabo dufise mission ikomeye kuko ujya mugabo igihe yaremwa yari afise mission nawe Imana yamuhaye ariko Imana irabona yuko ataza gushobora iyo mission wenyene irashiraho umugabo mu buryo yaremwe Imana irongereza ko irazana umugore tugiye muri iyi si ingene mu nyuma vyahindutse kubakurikiye ingene umugabo yagiye arabaho akiyatasha ku bavyeyi bamuvyaye mu buryo bw'umubiri ariko ijambo ry'Imana ikagaruka ikatubwira ngo umugabo azoheba se na nyina
ngo ariko ngo afatana akaramata n'umugore wiwe bisigura yuko ya mission muri kumwe umugore aza gufasha muri ya mission hanyuma muri ivyo bintu rero biducako akenshi abagore ugasanga turiko turavuga ngo satani yanteye ngo ni satani ngo urugo rwanje rusambuye ivyo ni amajambo twama twumva ariko ikintu kimwe nta na relation nimwe iri hagati y'umugore na satani kuko imana yonyene yaravuze ngo ishizeho mu gifaransa baravuga ngo je mettrai l'inimitié entre la postérité de la femme et le serpent ushizeho urwankano hagati y'uruvyaro rw'uyo mugore donc baravuga ngo azokumena umutwe ngo nawe ngo nayo ngo izomukomora mu gitsintsiro rero tugiye kuraba ndashaka turabire hamwe akantu gatoya igitsintsiro c'umuntu novuga ngo niyo parti ni y'umubiri yoba ikomeye n'uba afise ahoroshe gute novuga ngo nikomeye gusumba izindi kugira ngo izogera higukoma nuko uzoba wemeye nyene waremaye mugabo ikintu ikuriye ku gitsintsira ikintu ca mbere urahonyora umaze guhonyora no kuvuga ngo umenye wa mutwe kuko aho inzoka irisha n'umutwe biri kumwe niyaza kugukomora ku gitsintsira ugahonyora uzoyimena umutwe kuko nibwo burenganzira bwa mbere nuvuga nti bwa mbere bw'umugore bw'umukenyezi haba mu rugo haba hari hose kubera iki haba no mu ruvyaro rwiwe no kuvuga ngo twahamagariwe twemerewe kunesha satani twemerewe guhonyora imigambi yiwe yose iri munsi y'ibirenge vyacu imigambi yiwe yose rero bisigura ngo nk'umugore dufise uburenganzira budasanzwe hanyuma kandi n'Imana hariho ico yavuze ku mugore ico kintu yavuze ku mugore yaravuze ngo nzomugirira umufasha baberanye iryo jambo ndakunda kurishira hamwe n'irindi jambo Yesu yavuze ngo sindabasize mwenyene ngo nzobasigira umufasha bisigura ngo umugore kuza iruhande y'umugabo kwari nkuko aje gukora igikorwa c'Imana kwari nkuko aje ari umuambassadrice mu buryo bw'impwemu kubijanye n'ibikorwa Imana yaremeye umugabo kandi twese turafise ico twaje gukora turafise role rero nk'umugore rero no kuvuga ngo mu rugo umugore afise uruhara rukomeye cyane afise uruhara runini cyane umugore n'umuntu iyo yigendeje neza iyo abaye umugore w'amasengesho umugore ni wahanura umugabo umugore niwe aheza agateramira urugo umugore niwe aheza ndakunda kumwitiranya novuga nti kumukompara mu kirundi novuga ngo kumugereranya ndakunda kumugereranya n'ibintu vy'akazi turabona umudirecteur cyangwa umudeje yari hejuru hariho abasecrétaire umusecrétaire akora neza akazi kiwe aragakora kandi akagatunganya neza ku buryo son directeur ataba gifise n'ubwoba bw'ingene ariko arabikora yamutumye ibintu yandika araje arabisinya rero n'umugore iyo afise novuga nti yamenye hore yiwe yamenye uruhara rwiwe mu rugo akamenya ico Imana yashize muri we uyo mugore niyahanura umugabo wazomwumviriza kubera iki kubera yaje kuba umufashaje ntiyaje kuba nk'igiseke kiri ngaho canke hariho abaraba hariho abavuga ngo ni beza kumbure akabona yuko baramukundira ubwo bwiza bwiwe ariko ahanini canke ngo baramukundira ibikorwa mvuze ibikorwa no kuvuga arakora neza mu nzu arateka neza ivyo ni bimwe mu biza gufasha kuri novuga ni ku ruhara rw'umugore
mu rugo ariko uruhara nyamukuru ni ugufasha spirituellement umugabo wiwe bitanavana n'ingene umugabo ari bitanavana nuko uyo mugabo ari umugabo ari parfait bitanavana kuko Imana ntiyihenda niba yarashize hamwe uyo mugabo n'umugore nukuvuga ngo uyo mugore hariho icyo yaje gukora bivanye n'ico umugabo ari kuko niba yitwa umufasha uyo mugabo akaba ari umunyamafuti kumbure yaje no kumufasha kuva muri ayo mafuti hama hagaca hongera ko ijambo rivuga ngo ntitugwana n'abinyama n'amaraso akenshi mu ngo haraba ingwano hagati y'abagore n'abagabo umugore agashavurira umugabo agashavurira umugore ugasanga hagiye kubaho amur iri hagati yabo itategerezwa kuhaba kandi iyo mur nayo iciza kubuza yuko bwa bufasha ya mission bariko iza guhagarara rero ikintu kimwe umugore akwiye kumenya niki nuko umugore mu kuremwa yaremwe Imana yamwiyumviriye ko yaremwe Imana yiyumviriye icaje gukora yaremwe Imana yiyumviriye umuryango azojamwo kandi yaremwe d'une façon spéciale yaremwe ukuntu kudasanzwe yaremwe yitwa umufasha yitwa umukonsolatrice ijambo ry'Imana riratubwira ngo Isaka ngo igihe yabura mama wiwe amaze kuronka umugore ijambo ry'Imana riratubwira ngo il fut consolé après la mort de sa maman nukuvuga ngo ikintu umugore rohore y'umugore irafise ahantu ihurira na hore ya mpemu yera uruhara rw'umugore rurafise aho ruhurira n'uruhara rwa mpemu yera bisigura ngo niba waraje ugatahura vy'ukuri kuri mission y'Imana y'Imana ifise vyose y'Imana ijambo ritubwira ngo isi nibiyuzuye n'ivyayo y'Imana ifise ubushobozi bwose atanakimwe ishoboye bisigura ngo umugore ashobora kuja ku mavi agahindura amateka y'urugo rwiwe umugore ashobora kuja ku mavi agahindura amateka y'uruvyaro rwiwe nukuvuga ngo umugore afise uburenganzira bunini cane kandi ivyo vyose bikanabonekera n'ingene uyu mugore yaremwe d'une façon idasanzwe yaremwe mu buryo budasanzwe mu buryo butangaje Urakoze cyane Ansile mbega Francine iyo tuvuze ko umukenyezi yaremwe mu buryo bw'igitangaza tuba dushatse kuvuga ko yaremwe ari mwiza atesa cyangwa turashatse kuvuga iki Urakoze ku mijambo ico novuga ku gaciro k'umugore ingene yaremwe si mu buryo bw'umubiri gusa ariko no mu buryo novuga bw'impwemu ntanguriye mu buryo bw'umubiri umugore aremwe mu buryo bumeze nk'ishugwe umugore nk'ishugwe umugore ameze nk'ishugwe ryugurutse riboneka nubwo novuga ngo hoba hatabona notanga exemple itwenza gato umuntu w'umudamu arenganye n'umuntu w'umugabo arenganye uwo baraba cyane n'umugore kuko umugore aremwe mu buryo umuntu wese yifuza kumuraba kumwihweza ariko kandi ijambo ry'Imana rikaca rigaruka rikatubwira ngo ubwiza bwacu ntibubu bw'inyuma gusa ariko bube n'ubw'umuntu w'inyuma w'indani ntidutebere kuri ubwo bwiza bw'inyuma kuko nubwo dufise ubwo bwiza buboneka tumeze nk'ishugwe ryuma n'ingoga uravye imyaka 80 y'umugabo n'imyaka 80 y'umudamu umudamu ni wabashaje kurusha umugabo ni kuvuga dufise ubwiza ariko buyonga n'ingoga shatse kugaruka kuri ico kintu nuvuga Imana yaturemanye c'agaciro Imana yaremye umugore mu buryo bw'igitangaza gute yamuremanye ibikwiye vyose kugira ngo abe umugore atanga ubuzima ari mu buryo bw'impwemu no mu buryo bw'umubiri ndashobora kubivuga mu buryo novuga bw'indani umudamu Imana yamuremanye uburyo bwinshi butandukanye bumwe novuga
abadamu Imana yaturemye dushobora kwakira igitereko cyo gushobora kwakira imbuto hamukayitanga ari igikorwa gikozwe gifise forme. Umugabo akaguha imbuto ukayakira ukayimusubiza ari umuntu afise isura n'amaguru n'amaboko afise ubuzima. Umugore Imana yamuremanye ivyo kurya mu mubiri wiwe. Ivyo ni ibintu dushobora kubiraba tukavuga ngo ni ibintu bisanzwe, bimwe abagore bakanisuzugura ntibamenye ingene Imana yaturemye mu buryo bw'igitangaza kandi mu buryo butanga ubuzima. Imana yaturemye dushobora kurera abana, kugaburira abana, yaduhaye amata, yaduhaye amaberebere. Si ukudushariza mu buryo bw'umubiri gusa, mugabo ni mu buryo bwo kugira ico dutanze ubuzima aho tugeze hose. Umwana arashobora kubaho amezi 6 atariko ararya ikindi kintu ariko aronka amaberebere ya mama wiwe. Umudamu yarimwe mu buryo bw'igitangaza ashobora guheka umwana itiro rikamuhererako. Yaduhaye ivyo kurya ariyo maberebere. Iduha umugongo wo guheka umwana. Umwana ashobora guhereza itiro ngaho akabaho umunsi ugahera. Imana yaturemanye intebe y'umwana. Arivyo bibero vyacu. Umudamu nashaka twumve agaciro. Ingene Imana mukugiremo umudamu yamwiyumviriye ko mu buryo bw'igitangaza hama twiha agaciro nk'aba mama batanga ubuzima. Umwana ashobora kwicara ngaha kune akahasinzirira akaharira akumva ko aguwe neza, hakaba intebe hakaba igitanda. Imana yaturemanye toilette. Umwana mu Kirundi ibujumbura ino ntavyo tugira. Umwana ukamushira ku maguru akagira toilette ubuzima bukabandaya. Ni kuvuga ngo turemye mu buryo bwinshi bushobora gutanga ubuzima. Rero tutirimise cyane mu byo twibona ko by'inyuma, mu bukene bwacu mu kubona ko twisuzuguye, turi abantu dushobora gutanga ubuzima ahantu hatari ubuzima. Hejuru y'ivyo umugore Imana yamuremanye kuba yiyumvira cyane, turi abantu dufise ivyiyumviro. Ikimbabaza kimwe nuko rimwe abagabo canke abadamu usanga turi abantu tudakunda kuvuga. Ugasanga umugabo ego n'umutwe, mugabo ico umugabo avuze urajaniranije, rimwe ugasanga ntunavyemeye, mugabo ukajanirana n'ico avuze. Ariko iciyumviro cawe gishobora gutuma umuhide yo gukoreramwo, akagendera mu cuvuze kandi cuvuze kikagira umugisha. Mwumve ngo Imana yahaye agaciro umudamu ku buryo ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo umugabo arijije umugore akamubabaza ngo n'ivyo akora byose ntibigira umugisha kubera yasize umugore we ari kararira. Rero aha ndiko ndavuga ku gaciro k'abadamu. Rero tuba abadamu twimenye, umaze kwimenya umenya ingene uhagarara, ukamenya ico ukora, ukamenya ico utanga, ukamenya n'ingene ukorera Imana mu vy'Imana yaguhaye. Imana ibahezagire. Amen. Iyo turiko turavuga agaciro k'umudamu tukavuga n'uburenganzira bw'umudamu, hariho peut-être abantu baca bibaza bati ivyo bintu bibiri umuntu ukuntu Francine yaje kubisigura. Umudamu ari quelque part hari aciye avyumva avuga ati je ndi umuntu hambaye nani foko canje hejuru ibintu byose ca. Mu bisanzwe kugira ngo utahure uburenganzira bw'umudamu nuko ubanza no kumenya agaciro wahawe, nuko ubanza kumenya agaciro ufise. Ako gaciro rero sakatuduza ngo tuvyimbe ngo twigira abadasanzwe, ariko nagaciro kaza kutubwira ngo turi munsi y'uburongozi. Muri ako gaciro tuguma munsi y'uburongozi, kuko ijambo ry'Imana nagitanguriye ko ndakivuga nuko abantu benshi bakunda kukifata nabi, bakanavuga ngo ubu novuga nti kubaha canke mu gifaransa ne bavuga ngo soumission, abantu mugabo bagaca babifatanya nuko novuga nti esclavage. Hari ababifata gutyo ariko atari ko biri, ariko ijambo ry'Imana ritubwira ngo twubahe, ngo twubaha abagabo bacu nkuko ishengero ryubaha Kristo. Rero nukuvuga ngo ishengero riri munsi y'uburongozi bwa Kristo, ntiryari n'ubu riri munsi y'uburongozi bwa Kristo. Rero n'umugore ari munsi y'uburongozi bw'umugabo wiwe, ariko muri uko kuba munsi y'uburongozi bw'umugabo wiwe ntibibuza yuko umugore aheza agatanga iciyumviro nkuko Francine yarahejeje kubivuga, agaha iciyumviro umugabo wiwe, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo uwaronse umugore ngo yaronse ingabire iva ku Mana. Ngo uronse umugore abaronse ikintu ciza. Nukuvuga ngo umugore Imana yamutanze icatanze, kandi akenshi abagabo bacu barafata ingingo, mugabo
iyo umugore agiye imbere y'Imana, Imana nayo ikamwereka ikindi, akegera umugabo wiwe bigahinduka. Turabona muri Bibiliya Esther yarakijije ihanga ryose, atari uko kandi ntiyigeze yigira umuntu akomeye, yaragiye ku mavi arasenga, hanyuma arengera nico novuga nti amategeko yari mu isi, kuko amategeko yo mu isi yoyo yavuga yuko niyegera umwami atamuhamagaye yicwa, bien que yari umwamikazi. Ariko ikintu kimwe yaregereye Imana. Rero nukuvuga ngo umugore vy'ukuri yatahuye icari, yatahuye ko ari kuri mission y'Imana, Imana iramucira inzira, Imana irabikora ukuntu nubwo uyo mugabo yoba yafashe ingingo kanaka agaheza kumviriza umugore wiwe, kumbure bikagira ico bihinduye. Kandi n'abagore turakwiye gutahura yuko ntidukwiye gutanga ayo majambo novuga nti kuvuga canke ngo turiko turahanura. Hariho igihe umugabo w'ikintu umugore agaca duga hejuru aho nyene, agaca ashaka kwishurira aho nyene. Ariko ni vyiza kubanza ukamwumviriza, kandi muri ico gihe ugahamagara Imana yawe, kuko ikintu kimwe nguma mvuga nuko umugore yibuka ngo ndi kuri mission y'Imana, ngo muri uru rugo ndi kuri mission y'Imana. Akenshi abagabo baba ariko bafata ingingo zerekeye urugo. None mbega nanje nk'umugore ko naje kuri mission y'Imana, mbega niba umugabo wanje, kuko muri ivyo bintu vyose ifo kumenya muri ko muraganira, niba umugabo wanje akazi shavu, niba umugabo wanje yanka ko umuntu amuciramwo, unegerezwa kumwumviriza, nkamwumviriza jusqu'à la fin, gushika heze iciyumviro ciwe. Hanyuma mbese nigihe mbone kumenga nticorengana uwo mwanya iciyumviro ciwanje, ngafata umwanya nkagenda nkabisengera, hama nkagaruka nkamubwira tukakiganirako. Muri ico gihe nabisengeye, kumbura Imana yamaze korosha umutima wiwe, kumbura Imana yamaze kumenya ingene bikora, kumenya ingene aza kukumviriza, kuko ntugiye kurenganisha iciyumviro cawe, ariko ugiye kurenganisha iciyumviro c'Imana. Rero bibereye yuko vy'ukuri umugore amenye uwari, akamenya ati ntegerezwa kubaha Imana, kuko Imana niyo yandungitse muri mission. Muri uko kubaha Imana kwiwe amenya ngo ivy'ama emotion abishira ku ruhande, ivy'ibigumbagumba no ibigumbagumba bishira ku ruhande, mugabo akagenda kumviriza ico Imana ishaka. Kubera iki? Kubera yuko rujya rugo ntigwabayeho kugihamana. Imana yari iruzi kuva kera, Imana yari iruzi kuva ikirema ujya mugabo wanje, hanyuma ikandema nanje, yari izi yuko rujya rugo ruzobaho. Hama rero ko ugo rugo rwabayeho, nukuvuga ngo ntanguye mission, kandi ntawe iruhika mu rugo itabonye ko abushoboye. Kwijambo ry'Imana yatubwira ngo nta kigeragezo kizokuba ko kitari ico ushobora kwihanganira. Nukuvuga ngo uko ruri kose uri muri mission, ahubwo aho gushira imbere ibigumbagumba, shira imbere kuganira n'Imana. Umaze kuganira n'Imana ukamenya ngo Imana ico ishaka ku muryango wanje ni iki, hanyuma unayisabe, unayifukamire, Imana yo nyene ize kugucira inzira. Kuko iyo umukoresha andungitse muri mission kanaka, ntandungika amaboko yera, ntandungika imbokoboko gutyo, ariko arandungika, akandungikana ibizontunga muri iyo mission, akanantekerera n'ivyo nuko ngiye kubikora, kuko yarafashe umwanya aranyigisha ako kazi, kugira ngo ako kazi antumye ko aranyizera azi ko kaza kugenda neza. Rero n'Imana novuga nti nk'umugore twige kutadeseva Imana yacu, kuko niyo yaturungitse muri mission. Tugende rero uko bishaka, tubikore uko bishaka, hanyuma koko tube abagore bubaha Imana, kuko tumaze kubaha Imana n'ibindi vyose bizogenda neza, nibigoye bizoshoboka. Ngerageje kutahura ibyo mwavuze, nukuvuga ngo umukenyezi, umugore, uburenganzira bwiwe abukura ku Mana.
ego cane. murakoze cyane Francine twashaka tubandaniza hanyene Ansila agejeje tukubaze dutsi mbega none umukenyezi yubaha Imana aca akorera iki urugo rwiwe Murakoze cyane ikibazo ciza umukenyezi yubaha Imana novuga ngo imbere yo kubaha Imana utegereza kubanza kuba ufise ahantu hawe ho mwibanga haguha inkomezi canke uvoma ubwenge uvoma iciyumviro c'Imana uvoma ico igene wokorera urugo rwawe aho hantu hatariho biragoye ko kubaha Imana kandi wokora neza inshingano z'urugo rwawe aho hantu rero numva ariho noshaka guteba ijambo ry'Imana ravuga ngo abarongorwa na mpwemu w'Imana nibo bana b'Imana iyo umuntu aho umwanya cane ikibanza ciwe co kwegera Imana aho onye niho haguha ubwenge bwo gushobora gukorera urugo rwawe neza novuga ngo abamama benshi hari igihe tuhakwa kwitwaza ko tutagira umwanya bivanye n'inshingano tuba dufise mu rugo tukibagira uyo mwanya ukomeye rimwe tukabona umenga abashinganaye bacu barasenga ukabona umengo yasengeye urugo birakwiye yasengeye mama yasengeye abana ariko nagira ntumirire umudamu yubaha Imana ikintu ca mbere novuga yokora nuko yotebera imbere y'Imana mu gutebera imbere y'Imana bisaba iki muri proverbe mu migani 30 yaravuga ngo umugore yubaha Imana cyangwa umugore mwiza azinduka kare agakorera urugo rwiwe novuga ngo umugore yubaha Imana kugira ngo ashobore gukora neza inshingano canke devoir afise mu rugo rwiwe ategereza kuba ari umuntu afise umwanya n'Imana nimba ari mu gatondo sinzi hari abo vyorohera kuzinduka kare hari abo vyorohera amasaha yo mwijoro hari abo vyorohera pendant la journée mu masaha y'umunsi hagati mugabo novuga ngo plus umwanya kuba imbere y'Imana niho uzovoma bwa bwenge bugutuma wubaka neza urera n'abana bawe ahantu bitunanirira naha ijambo ry'Imana rivuga ngo bagabo mukunde abagore banyu ngo abadamu natwe ngo twubahe biragoye yuko wubaha udafise inkomezi ahantu zikura kandi iyi principe Imana yashizeho n'ukuri umugabo iyo umwubaha automatiquement aragukunda ariko rero hari igihe bitugora kuko twitwararika imyitwarariko yindi tukibagira ahantu tuvoma inkomezi zidushoboza gukora ijambo ry'Imana ritubwira je rero numva umengo no hanura abadamu ni vyiza kumenya ingene ugaburira umugabo ni vyiza kumenya ingene urera abana ni vyiza kumenya amashuri y'abana batwara mugabo zinduka kare bigira umwimenyerezo zinduka umugabo akiryamye sengera urugo rwawe zinduka abana bakiryamye sengera abana bawe zinduka sengera indwi yawe ingene izogenda aho hantu ni wahametriza aho hantu ni wahatebera uzoshobora kubaha umugabo kandi uzoshobora kuronka gwa rukundo umugabo ushaka kwaguha uzoshobora guca kuko ibyo tugwanaga basha ni byinshi novuga ngo intambara nyinshi zihura n'umugore kuko nitwebwe tuja mu tudetaye umukozi wenyine arashobora gutuma wo parangana ukumva urwo rurabisha umwana arashobora kuvyura comportement wari uzi ko ari umwana atekereje kwishuri ivyo ahura navyo ntitubizi mugabo umugore azinduka kare agasengera ubwana agasengera urugo agasengera ivyo byose uza guhura navyo biroroha kuza gukora biriya byose ijambo ry'Imana rikubwira kuko iyo utebera muri uwo mwanya wo kubaha Imana vya vyamwa vyampwemuyera nivyo bidomina muri wewe amahoro kwihangana ubugwa neza ariko iyo utafise uwo mwanya ikidomina niki ni kameremere nayo izaniki ishavu riri hafi kwihangana ntibirimwo akantu kose twarira ubwo muri stress ibintu byose ubibonera mu kubera iki ntufise wa mwanya wawe n'Imana rero novuga ngo umugore yubaha Imana agira umwanya wiwe n'Imana hama hahandi akura hahandi aronderera Imana izomuha ubwenge bwo kuba ku rugo rwiwe nagira mpanura abadamu twige gusengera abana bacu basohotse mu nzu ibu mugenzo mwiza umwana vyumva bashobora kuba ari abana bakiri bato mugabo ni wamufata ukamubwira ati urafashe shakoshi ingo ndabasenge mufate mushira ikiganza ku mutwe atura umunsi wiwe neza muproteje murinde yamve ko hariho ahantu witeze kuzigama kuko umunsi nawe azogira intambara ziba azovuga ngo hariho ahantu mama hora atabaza nawe yige kwizera Imana yawe utarinze kumubwira ubutumwa mugabo ubuzima ubayeho azobukubonamo nawe yige kwizera iyo Mana
nukuri ico kintu narakigize mu nzi wanje mbona kiriko kirafashiriza abana ku buryo niyo vyashitse nkibagira ntibemera gusohoka baraza mama nturadusengera nkibuka ko ntarabikora kandi narababwiye ni niyo ndiko ndasenga wumva ico ndiko ndavuga kugira ngo nawe kiguherekeze nawe wibuke ngo Yesu Imana mama yabwiye ngo Yesu uranzigamira abantu wibuke ko ukurindwa kugenda ukagaruka si mama ni Yesu hamuzo uri kumwigisha ni novuga ngo ni gikorwa double uri kurakora urasenze même tuhaye message umwana hama ivyo bizomubika muri absence yawe nagira mpanura abadamu ndababwira ngo iyi Imana yaduhaye urugo ntituzi imyaka tuzorubamo iyi Imana iduhaye abana ntituzi imyaka tuzobarera ni vyiza kufata ivy'agaciro vy'amavaleur y'impwemu ukabiba communica kugira ngo muri absence yawe umwana uzobe wamwigishije kumenya ico yizera wowe udahari kuko ico nyene umuhaye nico kizomurera no mu gihe utari hafi aya mashuri birigwa ko aya majambere bavugana nabo aya matelefone baho yerekana ibintu byo tuma abana bononekara mugabo ni wamwigisha kufisa aho uvoma ukabimukominika mu buryo usenga yumva bizomutuma nawe bimubika rero novuga ngo umugore yubaha Imana ateramira urugo gwiwe mu buryo bw'amasengesho kandi ubwo buzima kabukominika bo mu rugo gwiwe gushika ku mukozi akamenya ngo mabuja arafise isaha abari muri sala reka ararondera Imana tukabimwubahira ku buryo rimwe niyo bakoze amakosa hari igihe mwana ndababwira kandi ivyo kuri rimwe bikanashana ngo Imana yari yambwiye ko iki kintu gikora bagatinya bavuga ati nyina akora ibindi Imana y'Imana y'ibira bimubwira ugasanga iyo relation ikaba protection ku rugo gose kandi atanga uvo bishizemo juste uvyubamwo nivyo communique Imana ibaheza ego turiko turatera tunasozana n'ikiganiro cacu ndashaka tuse n'abarangiza mu kuvuga ngo none ego Imana iradusaba kuteramira ingo zacu je mu Imana iratubwira yuko tukubaha abagabo bacu ariko isi nayo isi irafise ibintu bidukominika kandi iyo turiko turagenda ku buzi mu kibano mu bagenzi hari ivyo batubwira bati quand même ja decision ubwo yayifasha n'umuntu w'umugabo nawe wari ufite ico wari guterera kandi rimwe n'imwe ugasanga n'ivyo dufiterera ni vyiza mugabo ugasanga ivyo vyumviro birafise ingene vyakigwa la solution nayumvise nugusenga mbega ava yuko umuntu asenga hari ikindi kintu yokora ni igiki yokora abantu ko baradukurikira bari nko muri izo situation bari muri ivyo bintu aba bumva umenga hari ibintu byinshi bitariko bigenda neza mu ngo zabo kubera ko nabo bari bafite ijambo bari guterera kubera ko nabo nyene bari bafite iki mbega abantu mwebwe mu baca mu bahanura iki jawe ikintu ca mbere novuga Francine yavuze ingene umukenyezi arimwe ingene yakira urubuto rukavamwo umuntu muzima uyo muntu azara kayoya kangana gutya agakura akaba umugabo canke akaba ubundi mugore ahanini turavye ubuzima tubayeho ahanini n'umugore yari ko aravuga ikintu cyo kubasengera canke cyo kugira ariko hariho igihe n'imbere yuko novuga nti gusenga kuko gusenga ko kurumva n'ubuzima bwa misi yose nibwo dukwiye kubamo kuko niyo communication yacu n'Imana niho Imana idukominika iki dushakako donc gusenga nitwo bishira inyuma ariko ikintu kimwe igihe wumva yuko ufise ijambo ryo kuvuga ahubwo raba n'amakonsekansi za kuhaba kuko hariho amajambo twishurana abagabo n'abagore ugasanga ayo majambo kumbure mwebwe muriko murayishurana ni muriko murabona importance yayo ariko ugasanga ayo majambo ariko arica umwana wanashaka n'uyo mwana ntiyarimwo ariko ugasanga ayo majambo muriko murishurana kubera yuko waciye uhaguruka ukavugira aho nyene uwundi nawe arahagurutse avugira aho nyene umugabo araza gukoresha ya autorité yahawe hanyuma bitume nawe kumbure wumva muri wewe udatekanye uri frustre hanyuma ivyo bintu muriko murishurana n'ingene mubanye uwo mwanya usanga biriko birakora kuri wa mwana iyo novuga ngo nukuhata mission ya mbere niko kunanirwa kwa mbere kuko ikindi kintu twahawe gukorana n'Imana mu kurema no mu kurera ico rero ni ikintu tudakwiye
gushira ku ruhande nk'abakenyezi ngo dushire hirya. Kubera iki? Wa muntu yaje nk'umufasha, waje kuba umufasha muri vyose, no gushika no ku ndero y'abana, no gushika n'ico abana bemera. Kuko burya ikintu kimwe yavuze ikintu ciza ati uri kurasengera umwana umukomunika message, ubu muhaye message atwara. Iyo uri kuravuga umwana araza gufata n'ingoga ikintu ca mama. Turabona abantu benshi ugasanga ari amatemonyaje avuga ati jewe nabaye gutya kubera mama ntiyampaye umwanya wo kuganira nawe, canke kubera mama ntiyakoze gutya, canke mama yarameze gutya. Kubaha Imana k'umugore guca kuzana no kubaha umugabo kuza gutuma urugo rwose rwubakika neza, ubuzima bwose. Kubera iki? Kubera yuko biza kubera akarorero umwana nawe azoja kubaka handi, yaba umuhungu yaba umukobwa nawe azoja kubaka handi, hanyuma gutyo usange la societe uno munsi wewe ivyamwa vyiza biriko biraba kuri wewe usange bitumye novuga ngo toute une societe ihinduka ikamera neza. Ariko iyo turiko turishurana amajambo, iyo turiko turaterana amajambo, ivyo onye bivuga ngo wewe nk'umugore hariho makoma wagize, hariho ico utakoze rero ni kwa kubana n'Imana, bwa busabane n'Imana. Kuko ubwo busabane n'Imana nibwo buza kuba novuga nti gutwara ibintu vyose. Ubwo busabane n'Imana nibwo buza gutuma uruvyaro rwawe ruzogenda neza. Ubwo busabane bw'Imana n'Imana nibwo buza gutuma umugabo agukunda. Kuko erega ntazogukunda utamwubaha. Kuko ikintu ca mbere haje n'Imana yarizi ico dusavye, yadusavye ngo abagore twubaha abagabo bacu. Kubera iki? Kubera umugabo arakunda kubahwa. Kuko haje n'abagabo barubaha kudusumba. Hanyuma twebwe abagore umenga novuga nta nguvu nyinshi dushira mu gukunda. Kuko urwo rukundo ruratemba muri twebwe, ari naco gituma kenshi turondera gukundwa. Rero mu gihe urwo rukundo rutemba, ariko Imana yarasavye umugabo ngo agukunde, ariko azogukunda kubera iki? Kubera wamwubasha. Azogukunda kubera iki? Azogukundira ivyo bintu vyose ku kuntu uri kuramufasha. Nta muntu numwe yanka umuntu ariko aramufasha. Nta no mu buryo busanzwe bw'umubiri tubona muri iyi si, nta numwe yanka uri kwaramufasha. Hanyuma ikindi mwavuze muti ivyo la societe idukomunika. Nukuri twumvirize ico Imana itubwira. Imbere y'ukumviriza impanuro z'uwundi muntu wese, wumvirize ico Imana ikubwira. Nitana kubwira kubera yuko kumbure ibihe urimwo bitari vyiza, wegere mwene data wundi uti erega jewe umwanya numva siho ndifasha. Fasha nsengera. Nturekure imigenderanire yawe n'Imana. Ico rero naje nico nohanura abakenyezi kutarekura imigenderanire yabo n'Imana. Gukomeza imigenderanire yabo n'Imana. Muri vyinshi tujejwe, muri vya bindi umenga ntitugira umwanya, muri ya majambo tuvuga duhuye hagati y'abagore, reka tuvuga Imana. Ninahura na Francine tukaganira Imana, hari ahandi hantu binkura bikanshitsa kurusha yuko twohura na Francine tuvuga Yvette. Hari aho binkura bikanshitsa. Hanyuma namara kuvugana na Francine kumbure araza kumpa intege kanaka zo gusubira kwegera Imana. Canke niba ntashoboye kwegera Imana ndamubwiye nifasha gusenga, nsengera nshoboza kugira ngo sinde kure ya migenderanire yanje n'Imana. Kuko hajya niho novuga nti Satani aza kudufatira, aza kutwekaza atari gushobora no kutwekaza. Kuko sinumva ingene inzoka yoduga ku mutwe wanje hano mu gufsonde yari iri hasi yaravumwe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo izokwame kururinda hasi. Rero na hacu kubona uburenganzira dufise mu Mana, uburenganzira Imana yaduhaye, iyo Mana nyene yadutumye.
ego muhezagiwe cyane. murakoze Francine, tusozerere kukaba tukavuga ngo mbega ubwo burenganzira hariho abantu bamaze gutakaza ibyo by'urugo, bamaze gutakaza ya masengesho, bamaze gutakaza mu gushaka kurondera kumvwa mu rugo, gukora ibyo bashaka mu rugo. Abo bantu mbega bamaze kuja inyuma y'ino murongo twariko turavuga duti uburenganzira bwacu twukura ku mavi, uburenganzira bwacu twumvirwa mu gihe twabanje kumvira abagabo bacu. Abo bantu mbega mwebwe harakaje mufisa mu batekerera? Ikintu numva no batekerera nuko vyihuta ko basubira mu kibanza bategerezwa kuba barimo, kuko nukuri biragoye ko wubaka mu ngufu zawe atamana irimo, biragoye ko wubaka Imana itakubwiye ico ukora, biragoye ko wubaka ijambo ry'Imana rivuga ngo umugore w'ubwenge yubaka urugo rwiwe ngo w'ikicuca akarusambuza yiwe maboko. Rero ubwo bwenge tujuru tubukura hahandi mu kibanza cyo gusenga. Rero nibaza ko igihe umuntu yumva adashaka gusenga nico gihe no mutumirira gusenga, kuko hari ayo makrize arabaho bivanye n'ivyo umuntu abari karacamwo, bishobora kuba ari ubukene, bishobora kuba ari ukugwaza, ariko nibaza ngo ukutwitwararika kumva ngo ndaza gufungura, ukuwitwararika ngo ndaza kuryama, niko twokwitwararika no kuba muri uwo mwanya wo gusenga. Kuko uwo mwanya utariho hariho ibintu byinshi dukora mu makosa yacu, hariho uburongozi tuba tudafise, hariho ubwenge tuba tudafise, hariho umuco tuba tudafise. Kuko ku munsi uko twegera Imana niko Imana itubwira ingene twifata, niko Imana itubwira ingene dukora ibintu, niko Imana idukominika gute twojera iki kibazo. Kuko wavuze muje uvuga ngo hari gihe society ivuga ngo umugore navuge mu gihe umugabo avuga, si gihe cyose ukwiye kuvuga. Iyo ufise uwo mwanya n'Imana hari gihe uvuga ati uyu mwanya ko ashavuye reka mpore, reka nze kuvuga mu gihe azoba yavuye muri iri shavu. Kandi ugasanga ivyo ufise wowe ari kuvuga uyu mwanya ntiyo vyumva, mugabo kuko ufise umwanya n'Imana, Imana irakubwira rya ruvuga na rya ruhora. Ariko iyo udafise uwo mwanya n'Imana, ingaruka yavyo ni iki? Ikintu cyose ukibonera mu mubiri. Aravuze ndavuze, abagabo ingo ntizisa, ariko ikintu cyose abagabo basa bahuriye ku nicubahiro. Ico ntibihangana mu gihe avuga ukavuga bikamera gutya, nico gituma asigaye hari ingo mu bantu b'Imana zivana. Urugo rwari rufise amahoro kumva uno musi gwasambutse kubera iki? Habuze bwa bwenge bw'Imana, habuze kwa kwegera Imana kugira ngo Imana iduhe ubwenge bwo kubaka. Rero no hanura abo ba mama canke abo badamu tugira uwo mwanya, kujya wiyumvira ngo ejo nzokwambara iyi mpuzu, yumvire ngo mfise umwanya ungana gute wo gusenga, kujya wiyumvira ngo abana ejo nzobagaburira iki, iyumvire ngo mbega uyu mwanya nza kumedita kwijambiriye, reka mfate ijambo ry'Imana medita. Kuko tudafise aho hano dukonsulta n'ukuri ivyo tunanira. Niryo banga ry'umuntu w'Imana, kuko isi ntigira iryo banga, nico gituma bibananira. Hari gihe ubona umudamu mwiza, umugabo mwiza, bafise byose mugabo bikanka kubera iki? Barabuze ryabanga ryo kwegera Imana. Novuga ngo iryo banga ryo kwegera Imana nibwo bwenge, nibwo rufunguruzo, niryo hishurirwa ku munsi dukeneye. Uko ku munsi dufungura niko no mu buryo bw'impemu dukeneye kumva ico Imana itubwira ku munsi. Imana iraheza gihe. Murakoze cyane, murakoze kwitaba ubutumire bwacu. Kiganiro cacu kabari nakice kirangirira, ariko imbere yuko tukirangiza twumva twandi tubashimire by'umwihariko kungene kuvyimvira mwatanze, ku muco mwatanze. Imana ibahezagire. Merci beaucoup. Namwe mwese mwako murakurikira ibiganiro vya HTV. Ikiganiro cacu ni hano kirangiriye, ariko imbere yuko kirangira mwumvise ibanga rihari kugira ngo turonke uburenganzira bwinshi kandi bukwiye. Ni rimwe nuko tuja ku mavi, nuko twubaha abagabo bacu, nuko ibyo dukora byose tubibaza Imana ikatugira inama, ikatubwira ryari tuvuga, ikatubwira ibyo dukora, ikatubwira uko twobikora, ikatubwira uko twokwigenza ubuzima bwacu bwose. Bakenyezi mwese mwako muradukurikira, ubuntu bw'Imana bugure mu ngo zanyu, ubwenge bw'Imana bubashoboze kubaka ingo zanyu nkuko Umwami Imana abidusaba. Imana ibahezagire.